Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Ndabaramukije bakunzi ba Bujumbura TV. Ubu ni wa mwanya wanyu mwiza tuyagana mwebwe. Ni mwa fans b'umuziki w'u Burundi kugira dutere imbere nikubwiwa no kuganyu. Ntimwibagire kandi kugira subscribe, like, comment ku mapage yacu kuri YouTube yacu. YouTube channel yacu ni Bujumbura TV, Facebook ni Bujumbura TV, Instagram ni Bujumbura TV. Uno munsi ndi kumwe n'umu DJ wa hano mu gisagara mu kiganiro mu kanya gato gusa canda mwakira kugira ngo ashobore kutuyagira vyinshi. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Turabakire cyane. Nakoze cyane. Kubatakuzi kubo bashaka bamaze kumva batarakubona ashaka kubabwira uwo bariko barabura muri kano kanya wariwe. Uwo bariko babona mu akanya ni Izonderera Zenobe mazina y'abavyeyi hamwe n'amazina y'akazi DJ Zenobino. DJ Zenobino. DJ Zenobino ninde? DJ Zenobino akora iki? DJ Zenobino n'umurundi umusore akazi ka misi yose nako gutanga imiziki ego kugira ryohera abantu. Ego tuhamagaye DJ Zenobino kugira ngo tuvugane kuri mix yiwe shasha Indundi 100% Indundi. Big up sana mix narayumvise ni mix nziza cyane. Murakoze cyane. Tumenyereye twumva mix zitandukanye bashiramo abaririmbyi batandukanye bashiramo indirimbo zitandukanye kubera iki mwahisemo kugira 100% Indundi. Icyumviro cyatanguye bwa mbere hari mu mwaka uheze nagwa numva imyidogo y'abaririmbyi twahura abajournaliste twahura bavuga ngo dushaka guteza imbere umuziki w'abarundi. Tejo nakoze nagize idea yo gucankura mixtape ndayikore indirimbo z'abarundi gusa yitwe Indundi gusa komsa uyumvise yumve indirimbo z'abarundi gusa ashobora kumva ko yotamba atamvye indirimbo z'abarundi gusa sayo yose gahera canke masabi. Turamenyereye indirimbo z'abarundi benshi baravuga ko zidatambika benshi baravuga ko zitaryoshe. Ni giki caba turetse nuko kumva imidogo y'abandi ni giki catumye hanini mwebwe nka DJ Zenobino muvuga muti ndagize mixtape y'indirimbo z'Indundi gusa muhamwibaza yuko zizotambwa? Nakubwiye yuko natanguriye kuri volume 1 ubu yuri kuravuga ni volume 2 donc rero maze kugira iyo 1 narabonye ukuntu abantu bayakiriye yaraciye ku madiya atandukanye kuri RFM yaraciye yavugije umwanya munini cyane abantu nabonye feedback maze kubona ukuntu abantu bayakiriye rero ngaca mbona banjije ni ya kabiri naciye mbora yuko nshobora gukora ya kabiri kandi ni ya mbere nabona yuko indirimbo zarimo cyane za indirimbo mbona ko zishobora gutambisha abantu kandi vraiment zarakunze. Mix ya kabiri y'indirimbo Ndundi 100% eske ni mix yawe ya kabiri canke hari izindi mixage umaze gukora? Nakubwiye wowe wantumye ko kugira umbaze about Indundi mixtape. Hari izindi hariho Cheza mix hariho old school hariho all this mix ibintu mwene byo donc je mu gukora nkora ibintu nirefeye kuvyiwanje jewe ndavye kirusha gukora kiri unique. Ubu nakoze old school Africa ibirimwo imiziki imwe ya kera tumenyereye kera zibeza za Matata zibeza ba Nikiza David usanga ndaje Tanzania ziya Tanzania za kera usanga ziko zituma umuntu yibuka kera bane zuko umuntu usanga ndiko nkora zazi ndizu umuntu wese naca kwibarabara kuri ama studio agenda arayumva nyene ndayikoze mbashaka kugira nkora ikintu gishobora gutuma umuntu yumviza mixtape yanje. Turi kumwe na DJ Zenobino ni televiziyo yanyu kuri channel YouTube ni Bujumbura TV, Instagram Bujumbura TV, Facebook Bujumbura TV. Mugume mugira ama comment, mu like, mugira subscribe. Turacari kumwe na DJ Zenobino aratubwiye yuko akazi kiwe nako gushira indirimbo hamwe kugira ngo abantu mushobore kuzumva mutambe kandi muryoherwe. Reka tubaze utubazo two akabiga TikTok question. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Umu DJ akwinspira ninde? Mu DJ Janye Spira w'umurundi cyane. Ubari we wese akwinspira? Ndashaka kuba ndi inspire pa mu DJ w'umurundi. Je nakuze nkunda cyane DJ Kikas. DJ Kikas niwe inspire DJ Zenobino. Ku Barundi. Ego umuririmbyi w'umurundi ubona yuko indirimbo yiwe itohara muri mixtape yawe ninde? Umuririmbyi w'umurundi. Ni bose. Gukora neza wese. Nishireze ikibazo canje. Baguye mixtape imwe hategeza kuja mu indirimbo muri mvyo umurundi umwe yo bande. Nta mixtape imwe indirimbo imwe iba.
mixtape ni imwe irimo indirimbo zitandukanye mu gihe mixtape ategeza kujamo indirimbo imwe y'umurundi yo bande cheka ducomera kwishura ikibazo cyaguye kwishura kubera deja ndamutse mvuga ko ndiko neza umuziki w'Uburundi imbere sindiko neza umuziki w'umuntu umwe imbere ndiko neza umuziki w'abarundi bose donc ngiye kukubwira ati ni naka mafasanga ndiko nzo mfise vision yo guteza imbere wa wundi mwa Paul Maganye guteza imbere abavimvyi bose y'abarundi abazwi n'abataje nyakarorero muri mixtape ndiko ndakubwira yabi yambere canke ya kabiri hariho n'abavimvyi bo ushobora kubutazi mugabo je numaze kumva impano yiziwe avuga ati reka ndeshe muri mixtape komsabwira nawe uzokuva mixtape akumva harimo indimbo za Satbi ba Fizo ba Masterland bandi bajya basanzwe banditse amazina avuga ati kumena hariho nabandi bazi kuririmba tuzi ni DJ Zenobino ntateza umuziki w'umuntu w'umurundi imbere ateza umuziki w'uburundi wose hamwe imbere yuko turangiza akajambo wobwira kuba fans b'umuziki ndundi nakahe kintu namamvuga aba ku radio aba no kuwukunda ikintu cyambere no gukunda ivy'iwacu Pavyo vuga ngo nkunda umuririmbyi no dukunda umuziki muri rusange wa twese komsa bwira turabe aho ejo tuzoba tugeze ko abandi bose ibigo byose ukuntu ariko batera imbere ni kuri abakunze ivy'iwabo bava umuririmbyi yakoze ikintu kizima mushikira akoze kibi muhanumwe Pavyo kuca ugenda uramuvuga ku ruhande no mubwegera umubwira uti ikintu akoze sico gerageza uhindure muziki w'urundi utera imbere cyane ku bakunzi ba Bujumbura TV nabo ubabwiye akaye kajambo no babwiye ko bo kwitaho kuza barakurikirana ibiganiro nk'ibi yakora byo biratuma babona ko music yacu iri kwiyatera intambwe ama nkacanonga babwiye yuko bo kwitaho kuza baratera intege n'amwebwe cyane cyane mugira ama emission nkaya mu kulikinga ivyo mwa postinze mu kuraba online ivyo mwashize ko yego nawe no kugira ama commentaire baka ico babashimye nico batashimye sema biratuma namwe bibahinguka guteza umuziki ndundi imbere nico civugo ca Bujumbura TV mwese mwakomera kuri kino kiganiro ndabashimiye kuri kamera ni Scott mikro yari jewe na hayo Darlene ushaka kunyita Darlene biva no kushaka kunyita tugume twibuka comment zanyu nizo zifasha kugira Bujumbura TV tera imbere like zanyu nizo zifasha kugira Bujumbura TV tera imbere surtout ama views yanyu vyose ni page nazibabwiye Facebook Instagram YouTube ni muhare kubwiwanyu tuzobaho kubwiwanyu tuzotera imbere Bujumbura TV mwese turabakunda ndabifurije kugira umunsi mwiza cyane cyane Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.